Ndabaramukije cane ndabakunze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Uyu munsi tugomba twige kw'ijambo ry'Imana rivuga umugore aroranye, Mm. kandi turaraba no kw'ijambo ry'Imana rivuga umugore ataroranye. Ego. Amen. Amen. Reka rero tubanze dusenge Imana, Mm. hama ce tuduga kw'ijambo. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, turongeye kugushima, turongeye kugutazira, turongeye kugushira hejuru, turongeye kuvuga ubukuru bwawe mwami, tuvuga ukuntu watugiriye neza, tukaba twikanguye twisanga mu mutekero w'abakiri bazima. Mana ntuhabwe icubahiro. Turagushimiye cane mukunzi mwiza, ukuntu watugiriye neza, tukaba twongeye kuba ngaha kugira ngo dutegure iki cigwa twigishanye, kugira ngo duhaguruke turwane n'umwasi ariko arasambura ingo z'iki gihe. None rero turaguhaye ikaze na karibu kugira ngo ube mu ruhande rwacu, kandi ijambo ryawe rirambwira ngo usanga uhora hari mu ruhande rwacu wo turwanya yoba nde. None rero mwami Imana, reka ukikuze ubugingo bwacu, ukikuze ingo z'iki gihe ziriko ziratwarwa na wa mubi. Mpamagaje marayika Mikayeli mugwana intambara yururuke agwanirira ingo zacu, uzoba ukoze. Kandi ndahamagaje umumarayika wo gutahura kugira ngo uwuvyumva wese mwami umuhe gutahura no kwumvisha ijambo rivuga, uzoba ukoze. Ndavuze ngo icubahiro kibe icawe muri vyose, ninasoma usobanure, wiheshe icubahiro muri vyose, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Rero tubanze turirimba akaririmbo kavuga ngo nimuvyuke kurwana mwa ntore z'umwami mwe. Turaririmba agace gatoyi, Mm. kuko iki gihe turagomba bamama kuvyuka kugira ngo turwane n'umwasi ariko aradutwara abatware bacu, Mm. ariko aratuma dutakaza agaciro, Mm. bigatuma nyene tugaragara nk'uko umwasi yamaze kutwifatira. Reka turirimbe gatoyi, naho ntabizi ndavyiga. Nimuvyuke kurwana mwa ntore z'umwami, mutware ibigwanishwa vyose Imana itanga, mu nzira yo kunesha turongorwa na Yesu, kuko yadutsindiye tunesha kubwiwe. Amen. Amen. Abakenyezi muvyuke turwane. Abakenyezi muhaguruke ngo dutware ibigwanishwa vyose ngo Imana itanga, ngo kandi mu nzira yo kunesha turongorwa na Yesu, kuko yadutsindiye tunesha kubwiwe. Reka rero dusome Imigani, turasoma igice ca 12 ku murongo wa 4. Haravuga ngo umugore atunganye abera umugabo wiwe igitsibo mu mutwe. Imana yacu nihabwe icubahiro. Numva umengo nosemerera yamba nari nk'ahantu ku musozi, nkababwira ati umugore atunganye abera igitsibo umugabo wiwe mu mutwe. Imana yacu nihabwe icubahiro. Igitsibo ni ikintu umuntu agenda yambaye akagishira habona. Urumva igitsibo ugenda ucambaye kikagira ahantu habona, abantu bose bakabona ati vy'ukuri urya muntu arambaye igitsibo. Kandi igisibo nta muntu agipfungira nk'igitambara nk'uko umuntu agipfunze. Oya, igitsibo ugishira ahantu haboneka. Kandi hariho n'ijambo rimbwira ngo mbega wodomeka itara ukaryubikako igisimba, ngo ahubwo urishira
ngo ku giterekwa c'amatara ngo kugira riboneshereze ababa muri iyo nzu bose. Amen. Rero Amen. bisaba ko abakenyezi tuja hamwe tukagwana intambara nziza yo kunesha. Urashobora kwiyumvira ngo mbega none je aho n'umumama ariko aravyiyumvira ati je ndagerageza gutungana ariko nkasanga hari akandi kantu kikubisemo nkasanga sinabaye igitsibo vy'ukuri, none nokora iki? Umuririmbyi yaciye atubwira ngo nimuvyuke turwane, mwantoreze umwami, mwitwaze ibigwanisho vyose Imana itanga. Ibigwanisho Imana itanga harimwo kwizera ijambo rya Kristo, ibigwanisho Imana itanga harimwo urukundo, ibigwanisho Imana itanga urumva harimwo ijambo, kugira ijambo mu muntu, kugira ijambo mu mutima wawe, ukavuga ngo nabitse ijambo ryanje mu mutima wawe. Niko Imana ivuga mu migani ngo nabitse ijambo ryawe, mumbabarire ni muri Zaburi ya 19 ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira noye kugucumurako. Rero iyo umukenyezi afise ijambo ry'Imana rigwiriye muri we ni ikigwanisho gikomeye, kuko uca urwana intambara nziza yo kunesha, uca urwana intambara yo kuba igitsibo c'umutware wawe, uca urwana uvuga ati uko biri kose ndagomba ko umugabo wanje agenda yambaye igitsibo arico jewe. Turasoma kuri 4 nyene harabandanya ngo ariko agatetereza, urumva agatetereza ngo ni nk'ikimungu ngo mu magufa. Imana yacu dutabare yemwe. Ngo agatetereza ngo ni nk'ikimungu mu magufa. Urumva ikimungu ngira ni ikintu kikurira ahantu nyene udashobora nko kwiyaga, niko ndabitahuye. Ngo umugore w'agatetereza ngo ni nk'ikimungu mu magufa. Urumva kirarya umugabo kikamurira indani ukazosanga umugabo yarahenutse. Erega umuntu ashaka guhenuka mbona umenga ariko aragenda, ubona ahagaze mugabo kumbe yarariwe na ca kimungu ari wo mugwanizi aduteramwo urwanko, aduteramwo ishari, aduteramwo inzigo. Ugaca usanga rero muri wagenda ata munezero, afise ikimungu mu mutima, ikimungu c'umwamikazi wiwe wari kumubera igitsibo amubereye ikimungu, wari kumubera umunezero amubereye umururazi. Ugaca usanga rero umugabo ni hamwe uzosanga umugabo yicaye mu bandi bagabo batwengana wakifata nk'uko ati nimuvuge basha nimuvuge. Bwoko abo bagabo rero bizabamenyera kuki? Uzumva nk'umuntu ubona ko hari abahungu usanga bavuga ati ngira nterereze naka ndabe ko ndamugiraho ngire mariage. Ati hewe urisutse. Ibyo bintu bwiyemo kubera ko utabanje kumbaza atane woreka ukiyumvira none kubera ikambwiye uko kandi yubatse, none mpebe kubaka kandi n'abandi mbona bubatse. Urumva wewe afise umugore ameze nk'ikimungu, niko Bibiliya yatubwiye. Si jewe bagore, urumva si jewe nanje ndi umugore aha, urumva uyu ukuri kuravugwa kandi Bibiliya yavuze ngo ameze nk'ikimungu. Urumva uwo muntu nta munezero azigeragira. Rero muze tuvyuke turwane, twitwaze ibigwanisho vyose Imana itanga kugira turabe yuko twobera ibitsibo abatware bacu, turaba aho twoba twarababereye ibimungu, twikubite munsi y'inyundo zabo tubasaba imbabazi. Hama ibisigaye tubavura igisebe, kuko igisebe c'uko wariwe n'ikimungu kivugwa n'umuntu aciye bugufi. Ejo twize guca bugufi, rero nitwaca bugufi tukabwira abatware burya hariho ahantu
nasanze nakubereye ikimungu. Ega naho gusaba imbabazi umengo biragoye, uragenda ukicisha bugufi uti burya rero jewe hamutwara. Je nasanze harya ahantu hari ahantu ebana nakubereye igitsibo. Umugabo nyene arashobora kwinana tukabona yitwengera mugabo agatwenga, ariko aravuga ati reka reka wibaza ko ari harya honyene. Taha naratimvye mu mutima nabikubwira avuga ati nogukomeretsa ati taha si harya honyene, mu mutima arabivuga ukabona twenga. Ati bandanye taha rero mutware raba umbabarire. Uyu munsi nibaza ko abakenyezi tutabigenjeje neza tugiye kubigenza neza. Aha rero na jewe ndimwe, kuko twabonye ngo umugore atunganya abera igitsibo. Aha naje ndashobora gusanga hari aho ntabigenjeje neza, aha rero ndamusaba imbabazi. Rero abakenyezi be mwese muze turwane kugira ngo abatware bacu Imana ntizobatubaza, ariko izotubwire iti warakoze, warakoze muntu wanje mwiza, warakoze gutunganiriza uwo naguhaye, warakoze ico kintu warakoze. Ca wiyumvira n'Imana yakikubwira wewe. Iyo umuntu akikubwiye wenyene urumva uduza ibiro, sivyo? Urabona ko nka James ibiro nka 30, mugabo umbwiye wakoze muntu mwiza wakoze, ca numva ngize nk'ibiro nk'ijana na 30, urumva biciye didu. Ca wibaza Imana ntiyakubwira ati warakoze. kumbe namwe ka warakoze karabanezera. Iyo ni nk'amazi, ni nk'amazi atemba y'umusarara. Iyo umuntu wumvise akakubwiye uca wumva uduza ibiro. Nuko Umwami Imana ashishikare kutugirira neza kugira ngo dushishikare gukurikiza ico ijambo ridusaba. Ku busanzwe mu rugo, urugo ni ibya babiri, ni urwa babiri, ivyo nta muntu n'umwe atabizi. Burya kuntu tumaze muri iyi minsi twatangiye kwiga tuvuga ku bijanye n'uko umugore abwirizwa gushimira umugabo no kumunezereza, niko n'umugore abikeneye. Iyo habayeho kumva ko uwo wundi atari umuntu, nawe vya vyiza ukeneye nawe atashobora kubiryako, bimwe ushaka ukunda, bimwe bikunezereza nawe udashaka nawe ko bimunezereza, mu Kirundi bavuga ngo ruba rucitse itongo urugo. Uko wogira kose rero no kumva yuko ivyiza ukunda canke ivyo ushaka n'ubundi abishaka. Nakariye urazi ko twarize yuko mu itanguriro irema Imana, ukuntu Imana yaremye, inyuma yo kurema ibintu vyose irema umugabo, hanyuma imukora mu rubavu, ikuramo umubiri umwe, urubavu rumwe, iruhinguramwo uwundi muntu avuye mu muntu, kuko muri umwe ico babaza umwe cobaza n'uwundi. Nimba ushaka ivyiza reka n'uwundi abishake nawe abiryeko. Ushonje wumve ko nawe asonza, wariye ugahaga nawe ukumva ko nawe abwirizwa kurya agahaga. Mu yandi majambo, noneho na Bibiliya ivuga ko turi ingingo za bagenzi bacu. Umugore birenze kuba urugingo rwa mugenzi wawe. Bibiliya uko ibivuga, umugore we birenze ibyo. Wewe ni igufa ryawe, n'akagufa kamwe mu magufa yawe. Ivyo vyiza rero turiko tuvuga wigishije ku bakenyezi n'abagabo bobikorera abagore. Mu minsi yaheze navuze ku bijanye n'ukuntu hariho ababona ivyiza bibera mu mafilime. Muri ibi bihe turimwo burya na filime zirigisha, iyo zitabaye zibi zonona mu mitwe y'abantu, hariho izigisha. Usangamwo agafilime kigisha ibijanye no gufata umuntu wawe mu rugo, kumugaburira, kumwitaho, kumwakira. Hari ababifata nka filime, ariko ntibiba ari filime kuko
haba harimwo inyigisho. Iyo filime ibaye nziza kiba icigisho gikomeye. cane. So rero ivyo tutazi tuze turavyiga mugabo dukore vyiza, dukorere vyiza ababibereye. Na Bibiliya niko ivuga Mm, ngo ntukanke gukorera, cane. ngo ntukanke gukorera ivyiza ababibereye, ngo Mm, ntukabwire mugenzi wawe ngo genda ngo uzogaruke ngo ejo ngo nzoguha kandi ubifise ngaho. Bibiliya niko ura- ivuga. Ego. Um, Nakutwaye umwanya munini sinzi ko hari we niwe mwigisha wacu, sinzi ko hari akandi kajambo wandanye ubwira abadukurikira. murakoze cane. Ngomba nunganire kuri ico uvuze ati wavuze ku bakenyezi cane ati ariko n'abapapa turakwiye kuza turabakorera namwe, kumbe ntitwari tuzi ko urakoze bibanezera. Urakoze natwe iratunezera, iratunezera kuko kandi wavuze ngo turi ingingo za bagenzi bacu, kandi mu itanguro naho haravuga ngo bamaze kubana baciye baba umubiri umwe. Aha umugore ntiyabera igitsibo umugabo wiwe, mu bisanzwe bavyita kwiyambika agahuzu. Ntuzigera bakubwira ngo waberewe mu rugo rwawe ari itongo nk'uko ubivuze. Bisaba ko umugabo amenya ati umugore wanje vy'ukuri ni igitsibo kuri jewe, ati ariko nanje birya bintu ankorera reka nanje ndabimukorere ndabe ko yonezerwa. Nibaze ko ngaho rero abagabo burya harya urabona rega hariho inzego zitegerwa, mugabo rero harya Imana ishimwe ko icika gucishamo. Rero n'abagabo bavyumve, ndibaza bavyumvise, badufashe baze barakatubarira nyene nawe uca uvyumva, natwe tuvyibuhe twitagatire. Yego cane, Nivyo, nivyo kabisa. tuvyibuhe tumere Mm, neza kuko mm, urakoze mm, iravyibushe. Muntu wanje mm. mwiza, biratuma nyene wumva akabiri warahora wirabura uca usanga watamuye, bazoza wumva bavuga ngo ye ngo mukanaka yabaye inzobe, ngo kandi ntiyiyambiza. None wereka kuba inzobe gute? Mu gitondo uranezerwa, saa sita uranezerwa, mw'ijoro uranezerwa, none ya minkanyari izoza gute? Bo bazoza babona ufise nk'imyaka 80, uguma babona urakajene k'imyaka 30. Kubera iki? Nyene urubavu aragwitaho, nyene urubavu aramenya ati karya akabavu kanje ni kamwe kandi gafise intege nke, reka ndagasindagize yama anezerewe. Ati kuko burya n'uru rugo rubona nambaye ngaha, ati ni kubera urya acerera badusindagiza. Naho uzobura umutama akazoza uzabona ngo ngo mbega arizikiyemwo kadasaza, none nigiki kinsazisha kandi sha nguma niyubura. Mm. Nuko rero murakoze cane. Murakoze namwe kandi uyu munsi niyo twagomba twagarukiza ngaha. Mm, ah, Ikibwirwa n'icumva. Hanyuma cane. kandi hariho uwanditse muri komantere uti kandi bugira ijambo ry'Imana n'ukuntu ari ryiza, izi nyigisho zimwe n'imiryango abantu ntibaziraba cane nkuko baraba ibindi bintu. Nanje birantangaza iyo usanga nk'ijambo nk'iri warisangije abantu ugasanga ntibariraba rwose, kandi harimo ikintu iri jambo riba ririmo izahabu. Mm, Izahabu abantu batazi. So mm, umuntu akurikira iki kiganiro aze yibuka kugisangiza abandi kuko ni ikiganiro gishobora kukubakira urugo. Niyo utarubaka mm. urashobora kwiga ukazogira kubaka waramaze kwiga. Ndagushimiye rero mwigisha. Murakoze cane. Nongeye gushimira kandi n'abakurikiye ikiganiro aho bari hose. Ejo canke hirya y'ejo tuzokwama tubikora. Kino kiganiro citwa urugo rwiza n'ijuru rito.
tugomba kubaka ingo zacu zikaba neza zigahinduka nk'ijuru ritoya nk'uko Bibiliya Amen. ibivuga. Murakoze Amen. muhezagirwe. Murakoze cane.